ego ni Edeni mpaka kuyita Edeni banga ariko ni Edeni microfinance ini microfinance Edeni banga n'umuntu nanje mbonye Edeni namashaka mwenga ni Edeni banga ariko ni Edeni microfinance Edeni nango Edeni okay tuve muri Edeni rero tuje mu agence no musi hari agence ni yatugendeye hewe murabona ukuntu baberewe bafite defimwe rero bafite defimwe kuberwa iyo babitubwira ko baza koza babaye twe natwe twari guca twamara iwacu tufise chocolat jaune na isoni tubaramitse cyane turabaye kazi cyane muri BTV murakoze cyane mutwibwira je nitwa Canisius nkaba ndi marketing manager muri White Travel Deals International Limited nkaba ndi muri marketing muri White Travel Deals turabaye kazi cyane ko tunezerewe tubakiriye muri studio ya BTV murakoze urabona ndangomeze neza murakoze yakunda kandi urwo rugenga ngo biza rero tubafubonye abashitsi twe iwacu biraturyohera cyane 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 ko baje kutubwira ibintu bishasha kwanda cyo kugenda hanze menye nzo utumbera wow uko menye agatika k'indege nzogakora nene izo bishasha rero batuzaniye batubwire abakunzi ba BTV ego umwanya ni gwanyu murakoze ni agence de voyage iri international iri muri IATA ni ukuvuga ni imwe mu agence afite ama licence international hama twaba dufite amaservice atandukanye turaza kubibabwira bien sûr kugira ngo mushobore kubimenya ariko baratura babimenye bazoshobore kutwitura hama dushobore kubafasha yego nawe ntaco uvuga so no kuganira example nuko agence isanzwe izwi cyane ikindi twaba dukora ngira abandi bantu bashobora gukora hari je tuzokora ku Pasika zo kuvizita profete kuvizita Dubai dufate nko igiti cyangwa ashobora kuvuga ati ndoja Dubai ashobora kuvuga ati ku Pasika ndashaka gufata urugendo nje Dubai natwe tukaba turafise ibiciro twahashitse mugenzanje araza kubibereka zose nibaza ko bimeze neza ego cyane reka duhere kuri promotion cha ego bariko barakora muri no minsi ndetse ndubise ko hariho n'ibintu byo kuja Dubai genda nkangutse ati none bazodihitike ko bode bimeze gute bon hariho promotion dufise kuri park uvuga park izoba le 9 rero bategeza ko bashitse abazoba bashatse twaragize ama publicité dutanga du flyers ahantu hatandukanye abantu bifuza kuja Dubai bazoriha 3,900,000 y'amarundi aha barimo tike y'indege ari retour hakabamwo hotel gufungura hamwe no kwatembereza ibibanza vyiza muri Dubai azobara y'amarundi ayo numvise yego azobara amarundi 3,900,000 no kuvuga adacamarayo igihe kingana gute azomarayo imisi 4 n'amajoro 4 en plus nakaryo keza ko ba businessmen cyangwa business women bashaka gukora business bazoronka akaryo ko kugura bazi n'ivyo bashaka muri ico gihe ntabyo byo gupima ibiro bizoba bigihari bon oya bivanye n'ivyo uzoba wagize shopping wazanye mu ndege mbese ibiro biri limite ariko azoza bizanye nta ngorane ni kuvuga muri amafaranga yose azofungura ajyane hotel afungure ibintu byiza neza cyane azari ku Pasika mbe azoba kuri park umuntu bihariwe Pasika cyane yego umuntu yariwe Pasika ariko le 9 bazoba bamaze kugera Dubai ni zibiri hamwe niyo muri Uganda hano hafi aho ni kuri 1,900,000 yego naho nyine yego naho nyine bimeze cyane uzogenda Dubai nanjye ngende mu Uganda nta kibazo nta cyo Dubai mugiye kuronka abakiriya bwe kurazana bakunda Dubai ko Uganda nikuye kuma aho baraje ndagiye naho ni heza cyane muzojana atkanzogenda hanze haduga amazi hajya hose sinzi ko uwo maze kubona aga flyers kacu hajya hose ahantu muri desert urabona hari ahantu hagenda ibidugo menga ni ibintu ze ugiye uri wenyine uri amahera menshi cyane $1 ariko ugiye mu buryo aba ari free kugendera
ku mashamo nimba ari amashamo bya bintu byo mu madesert voilà by'amadesert byani by'imoto kwa ibyo byose kugendera mu bwato karibu rero yahejeje kudusezera ibyo nabasezeye nduka 4 jours umva bakunzi bacu karibu bariko batubwira cyane gose kuri 3 millions 900 yawe urashobora kugenda Dubai le 9 ukazowashitseyo hanyuma ukabandanya wijoyinga n'umukunzi wawe canke n'umugenzi wawe since bana no kubishaka nivanga no kubishaka ushaka kujana n'umukunzi canke wijane cyangwa ujane uzo kwijana none ego okay hanyuma tuvuye Dubai cha tuja he tuvuye Dubai nabwiye Uganda naho nyene zo bari 1,900,000 byo nivyo ngaha vuba kuri park naho nyene nuko barabatembereza Uganda bakabereka ibibanza byiza biri Uganda en fait ino agence yacu basi iri muri mu man societe ama company a promotinga ibibanza byiza no mu Burundi bihora biba abantu bakaza mu Burundi tukabatembereza ibibanza byiza canke tugatwara abantu sinzi turafise iyo muri Jean aho abashaka kugenda Israel muri pèlerinage nabo nyene barahawe ikaze bashaka kwandikisha kare hari ibyo bisabwa yego bazomara yo 10 jours batembera abatwara bibanza birisa yego basenga yego abishaka bose babikaze narigeze kubona ari umuapoto yigeze kugira sinzi ariko so wino apolo gitwaza bigeze kugenda muri sere na igeze sinzi ko ariko byo byaragenze hanyuma tuvuye ngaho no kuvuga ngo biba kenshi cyangwa ni ryambere mu bitanguye si ryambere bivana n'amezi nk'ubu turabise byo kuri parke hari ibyo muri juin kuri Noel biba bihari umwaka mushasha biba bihari baza baragira okay none kweri muhora muronka abantu mujana mu gihe muba mwabateka kugira ngo mushore kujana ego abantu bahora baboneka tujana benshi gusa si benshi cyane wangira nuko batebwa bimenye cyane kandi ntibari muri BTV abakunzi ba BTV mwari mubizi murabimenye aba boss bacu tuyenda i Dubai suko ego bariko baratwumviriza Burundi igihugu cyose muriko muraturaba ego le 9 duhurire Dubai hagara amazi aguma agendana bijya ntabyo aguma manuka ajya ni free ajya bavuze ko ajya hamazi ni free ko hagara ariko ahandi hose biha amafaranga menshi nk'amadolari wow ari ubwato bunini cyane bwiza abaje Dubai barabizi cyose ndashika mu Rwanda ngomba kwibukira mu minsi uri amadolari kugira ngo twateze gusa yego numva neza ko ibintu bije ku bintu by'impoemu nziza turiko turaja i Dubai ku bintu bimwemu hanyuma le 9 duhurire Dubai ibindi bintu mufise bishasha n'ibisi ibindi bishasha dufise ibi ni bimwe twako turavuga byo kuri park ni bya pèlerinage byo muri juin ndashobora kuvuga gato ku ma service byo dusanzwe dukora en plus yibi twako turavuga ni kimwe mu byo dukora ariko turatwara amatike y'indege ahantu hose ugomba kuja kwisi kuko iyi ni agence ikorana n'ama compagnie y'indege yose ari ngaha mu Burundi yose hama bivanye n'iko ugomba kujamo kwisi turatwara amatike y'indege ku giciro kiri hasi yego kandi ikindi naco nuko harimo suivi idasanzwe uri sécuriser bivanye naho ugiye muramushikana paka shitsa neza urashobora kuba ugiye nko muri Amerika par exemple pour la première fois ukaba ahantu ushikira aho ugenda kubera connexion ya international barakwakira bakwakiriye bakugira booking ya hotel ushikiramo ugiye mu muryango canke ugiye ushikira mu hotel bakakwakira neza bakagushikana yego abantu bariko barabakurikirana banyuze canke bumvise babaye interesse n'ibikorwa byanyu bavuga ati hari igihe tuzobakenera mbega bashobora kubaronkera he kubakura he kubaronderera kuki duha adresse kugira ngo bashobore nyene kubarondera kugira babakeneye murakoze twe dukorera kuri avenue de l'ONU
Avenue de l'ONU ubu uvuye kuri Avenue de l'Amitié hama hari akamanyu kakaduga uriko uraja nko kuri Bicor ni en face ya Dr Binagana no dukorera en face ya Dr Binagana yego Binagana arabana na ntuze na agence Bik rinko ngaha assurance Bik wala natwe turi hepfo hacakurikira umubano microfinance turafatanya hama hepfo gato hari summit urabona na hantu hafi horoshe centre ville ahantu udashobora kuzimira ariko barashobora kuvuga n'akanimero okazu haje umuntu akahazimira hari nimero dukoresha ni 69 127 665 69 127 665 mirongo itandatu n'icenda ijana na mirongo ibiri n'indwi gatandatu urazi gufata très bien bravo mirongo itandatu n'icenda ijana na mirongo ibiri n'indwi gatandatu tuzobasanga impande assurance Bik suko none uko nyene ndabinyarukije hanyuma nizere neza ko ibintu bimeze neza hari ikintu mwamwifuza ko tubabaza tugere tubagije mwibaze mwongere mwiyeshe je ntimwambagije ikintu kandi ujya mubaze nawe kw'ishuri uyu nambwira ati hari ikintu vraiment je utambagije mbo ikintu woba bashaka kubaza numvise ko watubajije wewe wavuze ko uzogenda ariko muri make numvise akavuga ko azogenda ujya nzoja mu Buganda je nzoja mu Dubai je nzoja Dubai nziza cane bashaka agatike naki agatike naho kumenya ibiciro twakigezeko adresse twakabahaye nagira hari ako bagira ngabire baragira aragogira nahaze agatike muri make kugira akazimburwa nawe bishatse kugenda ahatandukanye dufate nk'akarorero nka Kenya South Africa ushaka kujayo itike izimbutse uragira kare ukayishura kare uzogenda nko mu kwezi kwa gatanu telefone ukavuga ati ndabira itike mu kwezi kwa gatanu tariki 30 canke 25 nivyo tuga bivaye n'amezi itike izimburwa nawe ushaka kugenda mu kwa kabiri ukabivuga no munsi urazimbwa ariko ushaka kugenda mu kwa kabiri ukaba warabivuze muri Novembre ibintu bice bigenda neza tubashimire cyane murakoze cyane ariko hari akantu kamwe nagomba kongerako ino agence yacu hariho n'indi agence dusanzwe dukorana ariko ni iwacu nyene abantu bifuza kuja kurondera ubuzi hanze turafasha abantu kurondera amaviza hariho amaviza agoye kuboneka n'ayandi byoroshe hariho n'abarya bifuza kuja gukora hanze ino company yacu iri muri zimwe zemerewe na leta ko gutwara abantu gukora hanze surtout ubu n'abakobwa muri Arabia Saudite Saudi Arabia ni free ku bakobwa muzana identity bazana identity gusa ibindi babwira bagezeyo hama basha bagenda babasekirize neza babasekirize kuko birimo leta kandi natwe ubwacu turabakurikirana hama bagenda bagakora bagasinya contrat ihetse bakagaruka bameze neza nta kibazo bashobora kubura naco tuheranye muri Arabia Saudite cyangwa mu bihugu by'abarabu byinshi ubu mwino misi ni Arabia Saudite yonyene ayandi mapeyi ntarasinyanira kontra na leta kugira ngo batangure kugenda n'abakobwa gusa kubera abahungu birasaba ibintu byinshi nitwobesha ngaha usaba kuba ufise passport hamwe n'amafaranga aba akenewe bivanye n'ahagomba kuja bien sûr hariho ibihugu abo nk'abahungu bako barigera kwirondera ubuzima tubafasha muri visa bakayirunga gushikaya mu bagenda bagakora wumvise neza yuko ushaka kuja gukora muri Arabia Saudite umwigeme bisaba identite yonyene hanyuma ugaca ugenda kwicira agafran sinzi ko ari dolari sinzi ko ari amarundi akorerwa ntabyo nzi ariko n'amadolari umva rero tuzohurirayo abantu bashaka kuja gukora na Arabia Saudite tuzohurira ahantu henshi ndabaraye Dubai Uganda na Arabia Saudite hose nzohaca ariko abantu babifuza akazi nimugwe muhira muryamye
murumva yuko babafasha mu kugira mushikeyo. Sawa, ndabashimire bwo mwese ko murakurikirana bano, namwe ndabashimira. Murakoze cyane, mwabuze kutwakira. Kaze n'ikindi gihe ikiganiro muduhaye, barashimiye abanywanyi ba Wide Travel Deals, karibu mukatudutike mushike mu bihugu mwifuza kujamwo biboroheye cyane. Murakoze cyane.